banyakubahwa bashinga ntahe bapfasoni mugize leta y'u Burundi bushaka. Bakunzi ba Vox TV ndabaramukije iyo muva mukagera hama nanje ndi wa muhungu wanyu Cedric sanzwe nkorera ikinyamakuru Vox TV. Uno munsi tugiye kurabira hamwe amateka y'igihugu c'u Burundi. Reka mbandanye ndagushimira wewe umaze kugira subscribe, share, like hamwe na comment hano kuri Vox TV. Nongera ndagusaba wewe utaragira subscribe hano kuri Vox TV ko ushobora kugira subscribe, share, like hamwe na comment kugira ngo tubane kugira umuryango wagutse hano kuri Vox TV. Nongera ndakwibutsa ko nimba uri muri bamwe badaheza ibiganiro vyacu bica hano kuri Vox TV, naganda kubwire ko hari byinshi uhomba. Guys, uyu munsi tugiye kurabira hamwe amateka y'igihugu c'u Burundi. Igihugu c'u Burundi ni igihugu kibarizwa muri Afrika y'ubuseruko. Igihugu c'u Burundi ni igihugu gifise amateka maremare kandi amateka akomeye cyane. Igihugu c'u Burundi ni igihugu caciye mu bibazo byinshi bigiye bitandukanye, hanini aho hagiye haraba intambara nyinshi cyane mu gihugu c'u Burundi, nk'akarorero kuva ku ntwaro za cami ndetse kugera ku ntwaro z'ubukoloni, aho twakolonijwe n'abazungu ndetse bashoboye kugira byinshi cyane bononye mu gihugu cacu c'u Burundi. Kera cyane igihugu c'u Burundi cyari gisanzwe kiyobowe n'intwaro za cami, aho cagiye kirayoborwa n'abami bagiye batandukanye kurinda kigeza aho kwikukira. Aho ni mu gihe ubwami bw'igihugu c'u Burundi aho bwari busanzwe bubarizwa mu bwami bwa mbere bukomeye muri Afrika y'ubuseruko, aho muri ico gihe nyene umwami yari umukuru w'igihugu kandi yongera agafatwa nk'umuntu yatoranijwe n'Imana kugira ngo ashobore kuba umwami w'igihugu. Bamwe mu bami bashoboye kuyobora igihugu c'u Burundi harimo Ntare Rushatsi Cambaranama. Ico gihe nyene umwami yaba ayoboye igihugu yaba afise abamufasha kuyobora igihugu, nk'akarorero yaragira abatware ndetse n'imiryango yashobora kumufasha kurongora igihugu c'u Burundi. Ni mu gihe mu mpera z'ikinjana ca 19 abazungu barashoboye kuza mu bihugu vya Afrika. Gihe muri ico kinjana ca 19 aho abazungu bashobora gukwiragira mu bihugu vya Afrika, bariko bagerageza kurondera canke bagabana ibihugu bashobora gukoloniza. Muri ico gihe nyene igihugu c'u Burundi caguye mu maboko y'Abadagi. Abadagi nibo bashoboye gukoloniza igihugu c'u Burundi. Ubwo vyagenze uko abarundi bagwa mu maboko y'Abadagi, ariko inyuma y'intambara ya mbere y'isi igihugu c'u Burundi caciye gisubira mu maboko y'Ababirigi. Gihe igihugu c'u Burundi cagwa mu maboko y'Ababirigi, Ababirigi barahinduye ingene igihugu cari gisanzwe kiyoborwa ndetse bashiraho amategeko mashasha, bugurura amashuri ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye byashoboye gufasha abanyagihugu muri ico gihe nubwo bariko baragirirwa colonization. Ikantongere ndakwibutse ko Ababirigi aribo bantu ba mbere bashoboye kuzana ibintu by'amoko mu gihugu c'u Burundi. Muri ico gihe nyene Uburundi bwari busanzwe bubarizwa mu maboko y'Ababirigi. Ico gihe caranzwe no kugabamo abantu imice igiye itandukanye, babandanya batunganya ibijanye n'amoko mu gihugu c'u Burundi, aho vyahavuye birangira habaye ukutumvikana mu gihugu c'u Burundi bivuye kuri ivyo bintu Ababirigi bari bazanye mu gihugu c'u Burundi vy'amoko. Aho ni mu gihe ibihugu byo muri Afrika byari bimaze kurambirwa gukolonizwa n'ibihugu by'abazungu, harimo n'igihugu cyacu c'u Burundi, aho ibihugu vyinshi byo muri Afrika guhera mu mwaka w'1950 kugera mu mwaka w'1960 ibihugu vyinshi byariko bigwanira kwikukira
aho muri ico gihe nyene mu gihugu c'Uburundi hari hasanzwe habarizwamo umugambwe washoboye gufasha ikintu kinini cyane mu kugwanira independance du Burundi, aho Uburundi bwashoboye kwikukira muri 1960 itariki imwe y'ukwezi kw'indwi. Muri ico gihe hari umugabo umwe yashoboye kumenyekana cyane, uwo mugabo yahavuye aza kuba umukuru w'igihugu c'Uburundi, akaba yitwa Prince Louis Rwagasore, aho abanyagihugu benshi bashoboye kumushigikira ku mvo z'uko yariko aragwanira independance du Burundi, ndetse igihugu c'Uburundi cyashoboye kuronka ukwikukira mu mwaka w'1962 itariki imwe y'ukwezi kw'indwi niho igihugu c'Uburundi cikukiye. Ariko nubwo biruko Prince Louis yashoboye kugwanira independence du Burundi, aho yagandaguwe nabo batavuga rumwe mu mwaka w'1961 imbere yuko Uburundi buronka ukwikukira. Uno mugabo barashoboye kumugandagura, abatari ko babona ibyiza yariko araronderera igihugu camwibarutse, igihugu camureze. Mu gihe igihugu c'Uburundi cari kimaze kwikukira, igihugu carahuye n'ingorane zigiye zitandukanye hanini bijanye na politike, ariko mu mwaka w'1966 igihugu c'Uburundi intwaro ya cami yarashoboye guhagarikwa. Muri ico gihe igihugu caciye kiritwa Republika, aho mu myaka yakurikiye mu gihugu hashoboye kuba intambara nyinshi cyane, ndetse n'ibintu byagiye bironona ibintu byinshi cyane mu gihugu hagati ndetse no hanze y'igihugu. Nongera ndakwibutsa ko igihugu cabandanije guca mu bihe bigoye cyane, aho mu mwaka w'1993 igihugu c'Uburundi cyaciye mu ntambara ikomeye inyuma y'iyicwa rya Melchior Ndadaye, aho Perezida Ndadaye yari umukuru w'igihugu wa mbere w'igihugu yari yitorewe n'abanyagihugu ku matora yashoboye gutunganywa n'igihugu. Nongera ndabibutsa ko urupfu rwa Perezida Ndadaye rwatumye igihugu congera kwinjira mu ntambara, aho igihugu cabaye mu ntambara imyaka irenga 10 kiri mu ntambara. Muri ico gihe hashoboye kononekara ibintu byinshi cyane, abantu barapfuye, abandi barahunga, abandi barata ivyabo baromoka, ndetse abandi baba ibimuga. Nubwo igihugu cari mu ntambara, hariho umugwi wari ujejwe kwiga ingene igihugu gishobora kugarukana umutekano hagati mu gihugu, aho igihugu cyashoboye kugirira ibiganiro byo kugarukana amahoro mu gihugu kibanyi cya Tanzania. Niho habereye amasezerano yo kugarukana amahoro. Abari basanzwe bahagarikiye ibyo biganiro byo kugarukana amahoro yari Nelson Mandela hamwe na Julius Nyerere, yari asanzwe ayoboye igihugu kibanyi cya Tanzania. Muri ico gihe mu mwaka w'2000 niho bashobora gutera umukono ku masezerano yo kugarukana amahoro mu gihugu hagati. Muri ico gihe ayo masezerano yaraje gufasha kurangiza intambara hamwe no gutangura inzira nshasha y'amahoro mu gihugu hagati ndetse no mu gihugu cyose c'Uburundi. Muri no myaka igihugu c'Uburundi kiriko kiragerageza kubaka igihugu gifise amahoro hamwe n'iterambere, aho muri ico gihugu abantu benshi bashoboye kuba abarimyi. Nongera ndakwibutsa ko igihugu c'Uburundi gisanzwe gifise imico myiza hamwe n'akaranga k'ingoma z'Uburundi, kandi izo ngoma zikaba zisanzwe zizwi ku isi yose. Muri kino gihe igihugu c'Uburundi kiracafise ingorane zimwe, ariko igihugu c'Uburundi kirizera ko gifise kazoza keza, ndetse umukuru w'igihugu c'Uburundi afise icivugo canke yatanguje icivugo kivuga ati igihugu c'Uburundi mu mwaka w'2040 igihugu cifashe giteye imbere,
aho mu mwaka w'ibihumbi 2060 kizoba ari igihugu giteye imbere. Nongera ndakwibutsa ko amateka y'Uburundi ari urugamba, ukwihangana ndetse n'icizere gisanzwe kiri mu Barundi. Naho igihugu caciye mu bihe bikomeye, ariko abarundi babandanya gushaka amahoro hamwe n'iterambere mu gihugu cabo. Igihugu c'Uburundi ni igihugu gifise amateka akomeye, imico ikomeye ndetse n'abanyagihugu b'intwari. Urugendo rwo kwiteza imbere ruracabandanya, aho muri kano kanya buri umunyagihugu wese ubona kakorana ingufu nyinshi cyane kugira ngo ashobore kwiteza imbere, ateze imbere n'umuryango wiwe kandi yongera anateza imbere igihugu mu kuriha amakori. Guys, aha niho amateka twari twabateguriye ku gihugu c'Uburundi yaranze igihugu c'Uburundi kuva mu kinjana ca 19 aho gishoboye kurangirira ngaha anye. Nongera ndagusaba wewe utaragira subscribe, share, like hamwe na comment ko ushobora kubigira kugira ngo dushobore kugira umuryango wagutse ndetse n'ibiganiro vyacu bishoboye kujya ko ube mu bambere bumviriza ibiganiro vyacu. Reka nongere mfate kano kanya shimire wewe umaze gukora subscribe, share, like hamwe na comment, na wewe ubandanya kudutega amatwi hano kuri Vox TV. Imana ikomezagirire, Imana yongere iguhe ico uyisaba.